Ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mudahengeshanya kudukurikira no kutwumviriza ibiganiro tubandanya gushikiriza bivanye naho mudukurikirana muherereye abarirya nino ku migabane itandukanye y'isi mu Buraya muri Amerika muri Aziya abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda mu burengero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu buseruko muri Tanzania aho mudukurikirana muri hose mu ntara amakomini imitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hamuraca ujya ngaho iburyo urafyona no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi ibintu bibandanya kuba bibi cane ku mukuru w'igihugu cacu Varisito Ndayishimiye kwishora mu ngwano zo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umukuru w'igihugu cacu Burundi General Majoro Varisito Ndayishimiye ngo biraboneka ko yihenze cane kuja gufasha igihugu ca Kongo kugwana ingwano ziriko zirabera ngaho muri ico gihugu mu buseruko bw'ico gihugu. Ngo biraboneka ko Uburundi bwikwegeye abansi benshi kuja kugwanya umuhari wa M23, ivyo n'ukwegera abansi ba M23. Ica kabiri kuja mu ngwano zo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo vyazanye agatotsi gakomakomeye cane mu mubano w'igihugu kibanyi c'u Rwanda, igihugu co mu buraruko. Ngo biraboneka ko vyakweze abansi bakwegera igihugu c'u Burundi gutandukana no guca umubano w'ivyo bihugu kuja muri iyo ntambara bagiye bavuga ko bagiye kugwanya abanyarwanda batagiye kugwanya M23. M23 biravugwa ko ari abakongomani bavukiye ngaho muri Kongo, ariko ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi n'ubwagiye bumubanziriza bukaba butaragiye bukemura ico kibazo c'abo bakongomani bavukiye kuri ubwo butaka muri Kivu y'uburaruko. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi rero ngo kuba yaragiye ngaho muri Kongo biraboneka ko vyabaye nko gukwega ivyaha, gukwega abansi b'igihugu baciye batera biyongera abo ba M23, mbere kandi hakaza n'abo bansi bo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, kuko u Rwanda rurafatwa nk'igihugu c'umwansi, kuko umutegetsi mukuru Varisito Ndayishimiye yaciye afata n'ingingo yo kugara imipaka ihuza Uburundi n'u Rwanda. Biboneka ko umubano wari hagati y'u Rwanda n'Uburundi watosekaye cane. Ubu ngubu igihugu c'abanyarwanda turagifata nk'igihugu c'abansi muri politike, ariko mugabo naho abanyagihugu batoyi twe bo hasi bantaho nikora ntabwo twafata abanyarwanda nk'abansi. Abo bategetsi birumvikana nibo bankana ubwabo, barafise ivyo bapfa. Abanyagihugu bo mugabo baba basaba ko imipaka imbibe zosubira zikugururwa, abanyagihugu bagasubira guhahirana, kugenderana nk'uko vyahoze. Ariko abo bategetsi bo baraciye bavyanka, ngo mu majambo y'umukuru w'igihugu neva nta gihe na kimwe yigeze avuga neza u Rwanda. Yamye avuga ko u Rwanda ari igihugu c'injajya. Ivyo vyose nivyo Varisito Ndayishimiye yagiye yivugira ubwiwe mu majambo yaciye agenda ashikiriza. Ivyo rero bikaboneka ko ivyo Varisito Ndayishimiye abandanya kuvuga vyerekana neza ko afise urwanko rukomakomeye cane, urwanko yanka abanyagihugu bo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda.
Amakuru agezweko rero ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi inyuma yaho abasirikare bakuru b'ibihugu batwara ibisirikare vy'ibihugu bitandukanye General Prime Niyongabo nawe akaba yari yitavye iyo nama yabereye mu gisagara ca Goma. Mu gisagara ca Goma baraciye bafata ingingo yuko bagiye kurungika abandi basirikari benshi muri ico gihugu kugira ngo babandanye bagwanya uyo muhari wa M23, umuhari bivugwa ko nawo utoroshe ukomeye cane. Namwe murazi igisirikari ca Tanzania ukungene gifise ubushobozi, murazi igihugu ca Afrika y'Epfo bafise igisirikari gikomakomeye cane kuri uyu mugabane, igihugu ca Malawi nabo barafise igisoda gikomeye, ariko igihugu c'u Burundi naco hari igisoda gikomeye. Abo bose no kongera ko FARDC na FDLR na Wazalendo bose bahuriye kuri uyu muhari wa M23, ariko vyarayoberanye. Umuhari wa M23 wabandanya ubereka ko ufise inguvu, ufise imbaraga, ko ata muntu n'umwe ashobora kuwukomakoma uko avyiyumvira, ngo birasaba ko babanza bakaja hamwe kugira ngo biyungunganye babashe kuzotsinda uruhenu uyu muhari wa M23. Abo basoda rero bakaba baraciye bemeranya ko bagiye kurungika izindi ingabo zikomakomeye cane zo kugwanya uyu muhari wa M23, barabe ko bowutsinda uruhenu ukava muri ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Inzira z'ibiganiro abategetsi ba Kongo barazanse. Varisito Ndayishimiye n'umwe mu bajenama ba Felix Tshisekedi newe yaciye amubwira ko bagomba kuzomufasha gushika iyo ntambara bayitsinze, ngo bikaboneka ko aribo bamuhenda. Abo bategetsi batandukanye aribo bahenda Felix Antoine Tshisekedi, gatuma abandanya kurezista agwana n'uyu muhari wa M23. Abasirikari bo ngaha mu gihugu c'u Burundi barungikwa ngaho muri Kongo bo bakaba bidogera ivyizo ngwano barungikwamwo ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Bakaba bavuga ko rero ibibandanya kuba biboneka ko bifise ingorane zikomakomeye cane bishobora gukwegera abenegihugu. Abategetsi batandukanye baravuga ko ibiriko biragenda bishika ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bigashikira abasirikari b'u Burundi ari ukuja kugwa mu gihugu ca Kongo atakindi bariko bararungikwayo, kandi amakuru avuga ko benshi mu barungikwayo ari aba ex-FAB abagwanye mu gisirikare ca kera bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, ngo nibo bariko bararungikwayo igitigiri gikomakomeye cane. Benshi muri abo basoda bakaba baraciye bidogera ko barungikwa mu gihugu ca Kongo kandi batagifise inguvu zo kuja kugwana n'izo nyeshamba za M23. Bakaba basaba abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, abatwara igisirikari, ababakurira nyine mu gisoda, abatwara igihugu, ko bogarukira kuri abo ba ex-FAB baca barungikwa ngaho muri Kongo kuja kugwana n'izo nyeshamba za M23 biboneka ko zifise inguvu atari zo kugwana n'abantu b'abakukuruke abenda kuva mu gisirikare bafise imyaka yo hejuru, abantu barengeje imyaka 45 ko batabandanya baja kugwana n'izo nyeshamba. Ngo kandi harimwo n'abaciye barasigwa ku rugamba baca basubizwa ngaho muri izo ngwano, ngo bikaba biboneka ko mu gihe basubijwe muri izo ngwano kandi bafise ubumuga bakomora ku rugamba, hari igihe bishobora kubaviramwo kwicwa kubera ko nta mbaraga nta nguvu bagifise mu mibiri yabo.
mwe banywanyi bacu bakunzi mudahengeshanya kudukurikira no kutwumviriza bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese mukaba mukunda iyi imboneshakure wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'ikinyamazuru ugafyonda sabone, hama ugaca uja ngaho iburyo ugafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya